bakunzi mudukurikirana inyuma y'imisi itari mike umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda udasohoye amatangazo y'amarira tungiye kubona ayandi matangazo ariko aravugisha abantu benshi ndetse batunze agatoki leta zunze ubumwe za Amerika hanini yuko ataco yoba iriko irafasha inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe bari bayiteze ko uburamuko n'ubukiriro. Murano makuru tubaza kubashikiriza ikijanye n'amakamyo agera kuri 5 y'igisirikare ca RDF yerikarinjira kuri uno mugoroba ngaha ku butaka bwa Kongo. Amakuru twadufise yizewe nuko bano basirikare bariko barerekezwa mu bice nka Remera, muzi yuko Remera aragace kigaruriwe ku munsi wejo na FRDC ingabo z'ubundi ndetse no Wazalendo babanje gukubita bikomeye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri zino nkuru turaza tubabwire kujanye n'amatangazo yo yabaye menshi ku ruhande rwa M23 basohoye itangazo, FRDC nayo yasohoye itangazo, Wazalendo nayo ntihanganiye gusohora itangazo na bukebuke. Ibi vyose nivyo tugiye kuyaga mwa kino kiganiro. Hari benshi bari batubajije izina ry'umukozi wa General Sultan Makenga yapfiriye mu migwano yabaye ku munsi wejo ngaha mu misozi miremire ya Minembwe. Amakuru twamenye nuko yitwa Colonel Jean Claude. Rero udutera iteka canke wihangane muri no minota mike tugiye kubana uyimare. Ndagusaba manze kushonda subscribe muri ino video nyamba utarabikora, hama ucufyonda kukamenyetso ko gukunda jeme kugira ngo ibiganiro byacu tuke ko bikunze, ndetse uhejeje aho nuzoburangije shuja muri commentaire uduza amadrapo canke amashugwe, utibagira gushiramo igitekerezo canke inyunganizo yawe. Rero ikaze ni karibu mwebwe mwese muko maradukurikirana aho muherereye hose. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BF News ibashikiriza amakuru nuvuga yuko atari vumbi, amakuru yizewe kandi asesanguye mu buryo bwiza. Tubasaba ni cyakindi nyene dukunde mwongere mudukundisha abandi, bizotuma tugira motivation yo kubaronderera amakuru menshi kandi yizewe. Ariko kuri no mugoroba mu nkundire tuyagiga to kukijanye n'amatangazo ariko arasohoka y'urudavagi canke amatangazo y'urutsukirane yo ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FRDC bagisho bavuga, ndetse na Wazalendo nayo yamaze kuba isohora amatangazo. Ariko nitwaheze iyo nkuru turaza guca dusimbira ku kijanye n'amakamyo 8 y'igisirikare cy'u Rwanda plutôt 5 y'igisirikare cy'u Rwanda RDF byagaragaye neza yuko ari karinjira ngaha ku butaka bwa Kongo mu masaha y'umugoroba. Twababwiye iyi nkuru turaza kuyihereza ko wihangana zo kumerera kino kiganiro kugira ngo tubabwire uburyo inyeshamba z'u Rwanda RDF ziko zirinjira ngaha mu butaka bwa Kongo. Cyambe tubabwira nuko M23 ku munsi wejo urenganye inyuma yo gukubitwa mu buce bugiye butandukanye, inyuma yo gukubitwa muri Point Zero, inyuma yo gukubitwa muri Remera, inyuma yo gukubitwa bikomeye muri Biraro mbiri, inyuma yo gukubitwa muri Bidegu, inyuma yo gukubitwa muri Karingi nabi cyane, ndetse n'inyuma yo gukubitwa muri Kalonge hariya mu Maho Plateau, yaciye isohora itangazo twokwita ijyamarira n'amatangazo tumenyereye ya M23 iyo iri muri position de force na rimwe yigera isora amatangazo. Mugabo uzoshima neza yuko umuhari wa zino nyeshamba uri kurakubitwa utababarirwa, muzotangara kubona ubutangazo bw'ubudumbidumbi, muzotangara kubona ubutangazo bugiye butandukanye iriko irasohora. Muri ano makuru mwomenya yuko M23 mu gusohora no tangazo yibasiye cyane ibihugu vy'amakungu, aho yavyagirije neza yuko ataco biriko birafasha kubijanye n'intambara ziko zirabera muri Kongo, kuko ngo bisa nuko birabiye hirya ngo kandi ngo abana ngo babanyamurenge canke bari mu muryango w'abanyamurenge ngo bari ko baricwa na leta ya Kinshasa. Ibintu babwira yuko ngo ijambo ngo iyo rigumye mu kanwa ngo ricika inkonda. Ibi bivuzwe kenshi leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu vy'amahanga byahora vyibaza yuko ibi ari ivyo kuri, ariko twagiye kubona ibintu byinshi bibeshuza, aho ndetse bonyene biciye societe mpuzamahanga nka Human Rights Watch n'izindi nyinshi zagiye zitanga ukuri kw'ibiriko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo. Basanze koko kino gihugu cy'u Rwanda gisohora no matangazo kwibishishije muri M23 ivyo ivuga byose ari umarementanya canke ari gufatikanya, ahubwo ari kurira kubera ko baba bakubiswe ndetse bambuwe n'ubuce butari buke kandi buri
strategique bagaca bahitamo inzira yo kurira kubera ko baba babuze uko bigira kugira ngo bashobore kuraba ko amakungu yo batabara. Ariko tubabwira yuko mwarigeze mubona igihe M23 yinjiye muri Uvira isohora itangazo, ariko twarabimenye inyuma yuko bose bakubiswe bagashaya mu bice bigiye bitandukanye harimo na Remera, babonye ati nta yindi strategy nta yindi systeme niyo kwerekana yuko twahohotewe abene gihugu bishwe. Tuca tunababwira yuko buri gihe iyo bakubiswe bagatota bama bashira imbere yuko ingabo z'u Burundi arizo ziriko zirakora ico twokwita ihonyabwoko mu muryango w'abanyamurenge. Vyama vyagirizwa FDNB yuko ariyo iriko ingurica abanyamurenge, mugabo ibi bivugwa mu gihe zino nyeshamba z'u Rwanda ziba zabonye neza yuko FDNB yabera ifuro ry'igiti maze ikabakubita, donc ikabababaza bigatuma batagashavu kenshi kuri FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi, kandi baba bakubise bari kumwe na FARDC ndetse na Wazalendo. Rero ibintu vuga yuko atawobiha umwanya, atowobiha agaciro kuko ni ibintu tumaze kumenyera kenshi, ni ibintu twama twumva bisigura yuko atagishasha. Saho gusa muri Wazalendo naho basohoye itangazo. Wazalendo yasohoye itangazo ivuga yuko, ndavuga Wazalendo muri Sud Kivu, ivuga yuko ukwigenekerezo rya 19 niho irindi tangazo ryashobora kuja hanze ya Wazalendo, aho bagirije RDF yuko ariyo yatanguye kugaba ibitero kuri Wazalendo ahiri yihoreye, maze basanga bavyuye intare yari yisinziriye iravyuka maze ibakorera novuga yuko ibidasanzwe. Twoca tubabwira yuko muri no tangazo Wazalendo yashize ahabona yagiye iravuga bumwe mu buce bwagiye buragabwamwe ibitero n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho Wazalendo mu itangazo yasohoye ibicishije ku muvugizi wayo bavuze bati mu gace kitwa Kitabo, mu gace kitwa Mubere ndetse n'agace kitwa Mugaja ndetse na Mashuba, ubu buce inyeshamba z'u Rwanda nizo zatugaba ku ibitero twihoreye. Ubwo buce bwose M23 n'u Rwanda baratugaba ku ibitero bakabona turihoreye, baca bibaza ngo niko vyama niko guca Wazalendo itangura akantu ko kwihora, bituma zino nyeshamba z'u Rwanda zitumutwe. Tubabwira yuko buno buce bwose bwa Kitabo, bwa Mubere, bwa Mugaja ndetse na Mashuba buri muri sheferi y'Abafurero. Rero Wazalendo mu itangazo yasohoye ni ibinyamukuru yashoboye kuvugamwo, ho yavuze yuko akenshi baba bwivune, akenshi atawazalendo igaba ibitero kuri M23, ahubwo M23 ariyo igaba ibitero kuri Wazalendo. Kurundi ruhande twabwira yuko FARDC nayo itatanzwe mu gusohora itangazo yo irisoye mu masaha y'umugoroba y'ubusiginekezo rya 20, aho FARDC yavuze yuko RDF n'abayifasha muri Nord Kivu naho bongeye kubibasira, bavuga yuko M23 ariyo yatanguje ibitero bikomeye cyane ahari birindiro vya FARDC muri Nord Kivu. Ndetse nibitero ngo vyari birimo inguvu nyinshi, aho abagitangura kugaba ibitero basanga FARDC yamaze kwisiga urwaga, bigatuma zino nyeshamba z'u Rwanda zibura ayo zishira nayo zimira. Ndababwiye ko izi nyeshamba z'u Rwanda zigize ku marembera, mushake mu vyemere kubera ko hari bigaragara, hari vyemeza yuko bari ku marembera, kuko biraboneka neza ibitero vyose yuko biba izo nyeshamba z'u Rwanda zitigera zatsa. Mu itangazo FARDC yasohoye naho yashoboye gusiga kwerekana bumwe mu buce M23 yagiye irabagaba ku bitero bikomeye cyane. FARDC igakora ikintu cyo kwivuna, yavuze nko muri Ihura ndetse no muri Gisimba ndetse no muri territoire ya Rucuru, bavuze yuko ari M23 yabagaba ku bitero uko bukiko bwije, vyatumye FARDC na Wazalendo bagira umujinya mwinshi, bagira ukurakara kudasanzwe, maze bivuna zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha ku butaka bwa Kongo. Nivyo rero biriko biratuma zino nyeshamba z'u Rwanda ziko zirasohora amatangazo y'urutavanyako y'amarira, nubwo tuzi yuko ivyo kurya vyo ibimenyereye. Nuko kwigenekerezo ry'uno munsi rya 20
amakuru dufise kuri uno mugoroba, amakuru turaranye, amakuru yizewe, amakuru y'ukuri, amakuru atari kw'ivumbi, nuko hahejeje kwinjira amakamyo agera kuri 5 yinjira ngaha ku butaka bwa Kongo. Abaduhaye amakuru bavuze yuko hinjiye abasirikare muri ayo makamyo barenga 500 aribo bazanye ngaha ku butaka bwa Kongo. Ushobora kwibaza ati nyamba uno muhari w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa zinyeshima z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zirazana abasirikare mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kugwana mu gihe tuzi nabo basanzwe bararungitsweyo bariko batose bamaze kuba ivyondo. Ushobora kwibaza ati boba baje kokora iki, boba baje gufasha iki? Ariko mwibuke principe y'igihugu cy'u Rwanda, iyo barondera ikintu muri jana hafi ya 99 mugabo umwe akigereko. Iyo niyo principe yo muri RDF, niyo principe yo mu nkotanyi bakoresha kugira ngo bikunde bashobore kurema inkomezi canke ugutimba muri bano bana b'u Rwanda birigwa baraherera mu mashamba ya Kongo, ndetse abenshi babaye bamaze kuba intabire ku butaka bwa Kongo. Twabwira yuko zino kamyo 5 zinjiye ku mugoroba buno munsi, ndetse twagiye turatohoza, twagiye turagenda buke buke, maze batubwira n'ubuce zino nyeshamba z'u Rwanda zagiye zirashikira mu. Twabwira nko muri Nyangezi igice kimwe cy'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda muri amakamyo 5 niho bahise berekeza kugira ngo baze kwipanga. Naho uzi yuko bagiye kwashinga amabaze akomeye cyane ya militaire, canke bagiye kwashinga ibirindiro navuga ko bidasanzwe nta wamenya. Ayandi makuru dufise nuko ikindi kirindiro canke abandi baciye berekeza muri Nyantende ahanyene hafi ya Nyangezi kugira nabo bashobore kuraba kungene bashobora guhagarara neza bikunde baze baragaba ibitero, baze baragaba ibitero kuri FRDC n'ingabo zibafasha kugwanya imitwe y'iterabwoba ku butaka bwa Kongo, bikunde bagire ingovu nyinshi. Twabwira yuko amakuru difise yizewe ari amakuru yizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yuko zoba zizanye muri buno buce kugira ngo bazirungike zize ku renforcer mu bice zino nyeshamba ziriko zirakubitirwamo canke ziko zirarasigwamo mu buryo budasanzwe. Bavuze yuko target canke fre ya mbere bazoyifungira muri Remera, ahahora hari base base arrière stratégique y'igisirikare cy'u Rwanda, niho yahora ngaha muri Remera, ariko yagiye kuba isamburwa mu buryo budasanzwe n'igisirikare cha FRDC ku nguvu bapfuyewe canke bafashijwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ku munsi wejo barashoboye kubomora ndetse bahicira n'abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda. Ano makuru twayarashikirije ku munsi wejo, ndibaza nta mushasha kiretse mushasha kuri no rubuga niwe atobarumva ayo makuru. Rero ingabo za RDF amakuru tumaze kubona canke experience tumaze kumenya ku kijanye no kwinjiza ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri Kongo, c'est vrai turabona zinjira, ariko tubona aho zinjiriye ntitubona aho zisokera. Mugabo nta wokekeranya tugerageje kuraba proof canke fact d'office y'ingene mu Rwanda hagiye haraba amachangement dasanzwe canke hagiye haraba ibintu abantu benshi batari bamenyereye. Twubaha akarorero nk'amasimetiere canke akaburi k'Ikanombe kuzuye mu minsi mike mu gihe atantambara ziko ziraba mu gihugu ca Kongo, ndetse tunamenyesha yuko kano kaburi kuzuye ngaha mu gihugu cy'u Rwanda arakaburi gahambwamwo abasirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda canke RDF inkotanyi nibo basanzwe bahambwa. Mu cegeranyo twababwiye mu mezi aheze cyakozwe na Human Rights Watch barekanye uburyo inyeshamba z'u Rwanda zapfiriye ku bwishano ku butaka bwa Kongo. Rero twababwira yuko ingabo z'u Rwanda iyo ziko zirinjira numva atabwo bazotera abantu, numva atakidasanzwe kubera ko tubona zinjira kandi ntitubona zisoka. Turabizi yuko zama zakubiswe, turabizi yuko ataco ziba zanze, ariko mu nkundire tuzobandananye kwa rino rubuga mu gihe wafite subscribe kugira ngo tubandanye turabiyo vyahereye, eske bimeze gute, vyipanze gute, baragize kayisite canke bimeze gute. Ariko dufatiye ku rugero rw'abaheruka gusohorwa mu gisirikare ca M23, abeshi bafatiwe mpiri mu Minembwe, abandi bafatirwa mpiri za Remera. Murumva yuko ntaho baba bariko baraja, ndetse nta naho baba bariko barava. Reka rero ucunkundira wewe wese twabonye makino kiganiro, ndizera yuko vyinshi
wavyumvise ikaze ni karibu kuri BM4 News, ndi wa muhungu wanyu Cody the Black. Nzokwama ndabaha amakuru nubwo hari haciye iminsi ndiko ndabaha situation actuelle ziri ku mirongo y'urugamba. Ndibaza yuko muri no minsi nzokwigora mu buryo budasanzwe kugira ngo ashobore kubaha vyose mwifuza cyane amakuru azira ubucafu, amakuru asanzwe mu buryo budasanzwe. Bye bye.